Ndashukura mwese muri ko muradukurikira n'umwanya w'amakuru muri w'ikirundi amakuru mushaka gusanga ku rubuga ngukanabumenyi rwa televiziyo Renaissance kuri telerenaissance.info eka no ku buhinga bwa YouTube ari makuru tuyahereye mu yavugwa muri politike ubutumwa bwo kujyanisha abantu canke guhamagarira kwica imigwi y'abantu buriko buratangwa muri imisi haba mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu hagati umwe bakaba butangwa ku mugaragaro n'abajejwe intwaro ubundi bugatangwa buciye ku mbuga ngurukana bumenyi n'abantu batamenyekana ubwo ubutumwa buriko buratangwa bwaba ubutungane bw'u Burundi haba abategetsi b'igihugu ntaco babivuga ko bikumvikana ko ari umugambi w'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwo gutera ubwoba abantu kugira ntihagire uwirahira ngo atore oya kwindurwa y'ibwirizwa shingiro ino nkuru twayitegurana na mugenzi wacu Reverien Bazikamwe. Abiyerekana gusumba abandi mu gutanga bene ubwo butumwa nabarongoye intwaro bo hasi bo mu ntara ya Muyinga badakekeranya gutera ubwoba abanyagihugu barongoye. Uburorero bwa hafi nurongoye zone ya Muyinga Isaac Nibigira igihe yabwira abanyagihugu bo ku mitumba ya Kibongera no Kwibuye ko uwo hirahira agatora oya kwihinduka y'ibwirizwa shingiro atarundi rubanza ari ukumukerera. Akaba yanaboneyeho muri iyo nama guhamagarira abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kutihanganira uyo wese atemera ko ibwirizwa shingiro rihinduka. Akarero ka kabiri kakaba arakurongoye umugambwe CNDD-FDD akaba n'umunyamabanga wa commune Butihinda Revoka Rubera Mihigo yigisha abanyagihugu ko utokwirikiza ijambo rya Petero Nkurunziza ari nyagupfa akemeza ko bariko barashimangira ubutumwa bw'umukuru w'igihugu yababwiye ko utazotora ego azobarenza umurongo utukura. Mwaravyumvise umukuru w'igihugu yatangajije icese kuzo kwigisha guhakana ibwirizwa shingiro gutora ibwirizwa shingiro oya azoyage murongo usagute azoyage murongo usagute mufisa maradi azoyagiye mu murongo utukura byumvikane ko azoyasaye umurongo waberanda azoyafashe umurongo wabagizi banabi sivyo none sivyo barabasavye rero mutubera ijisho hariya mu nama shingiro iwanyu hariya mu cimbiri wanyu uwo wese na cyane cyane igipinga abo mizere y'abarundi nabo mu yindi migambwe bona yagoranye cyane muri 2015 mu bakurikiranire hafi ijisho kurindi umwanya ku mwanya abo nibo njavyi za mbere uzobadufise sivyo muce mukuja wendo musinyeni uzofatwa ariko arigisha guhakana ibwirizwa shingiro muce mumuduha twebwe muranegera muzoce mumuduha opeje ntazorinda gushika nkatsi batumwitore hanyuma cyo duhuza ubwayi rero azosigara avuga wabimutumye n'icatumye kumbure bagira gute bayimutumye nitugese ne DFDD. Abo barongozi babiri b'Imuyinga baraho ntaco binona eka n'ubutungane bw'Imuyinga ntaco ayo majambo yigeze abubwira. Ubundi butumwa butangwa n'abativuga amazina bagahamagarira guhonya uyo wese adashaka ko ibwirizwa shingiro rihinduka. Kuri ubwo burero bwose umuntu yo kwibaza uruhara rwa leta ya Nkurunziza yumva bene ayo majambo ariko ntihagire ico bayavugako. Bamwe bakabona ko ari umugambi w'ubutegetsi kugira abarundi bose bemere vyanka vyakunda ihinduka y'ibwirizwa shingiro abatabishaka nabo bagacibwa imito. Ayo majambo n'ubutumwa bwo gucanishamwo abarundi ashikirizwa n'umugambwe CNDD-FDD arateye amakenga umugambwe MSD. Epitas Shimirimana avugira uwo mugambwe amenyesha kwizo nyigisho z'amacakubiri zizogaruka kuri Petero Nkurunziza ari nabazona vyishura imbere y'ubutungane. Epitas Shimirimana akavurira akagohe ugwaruka mu budasa bwabo kwiyamiriza izo nyigisho kugira bizere kuzobona Uburundi bwiza tumukurikire. Ni ibintu biteye isoni cyane kandi n'ibintu bibabaje ku gihugu nk'u Burundi mugabo twashaka kandi kongera kwibutsa yuko uwimbikibuye we wenyene ari we kizogwako. Hari uyundi murundi yavuze aravuga agereranya Nkurunziza n'umuntu ashobora kurya amagi aboze ahumirije.
umuntu ahumirije ashobora kurya amagi aboze atazi ko ari wazogirira nabi. Ibi ariko aragira vyo kubibugwanko, vyo kwigisha amacakubiri, vyo gucanishamo abarundi, amaze kubigerageza keshi. Mugabo nagira ndakubwire kandi ndamubwire ko bizohindukira we wenyene n'akagutiwe. Nta muntu numwe kwisi nzima yacanishijemo abanyagihugu bo mu gihugu arongoye vyigeze vyerera. Ndabizi neza kandi ndavyemanga kwejo hirya yeji bari karakora vyo gucanishamwo abarundi ari shano ari kararya we wenyene kandi rizomugaruka ejo hirya yejo. Shaka no kubwira ugwaruka rw'abarundi uno munsi ko bamenya ko atakintu na kimwe bashobora kwigira kuri Nkurunziza, ahubwo ibiriko biraba uno munsi, ivyo babona muri Nkurunziza uno munsi bibabera icigwa gituma bashobora kwiga no kwiyumvira ingene bazokubaka igihugu gitandukanye nikiriko kirasamburwa na Petero Nkurunziza uno munsi. Kuko Petero Nkurunziza uretse ko atobera icigwa abarundi, na wene nibaza ko adashobora kwibera icigwa we wenyene, kuko ivyo arimo sinibaza ko ari umuntu avyiyumvira akabona ibintu ari muno munsi. Rero ugwaruka rw'iwacu no munsi ndaruhamagarira kugaba no kuhakanurira, kuko ari bo Burundi bw'ejo, nibo bazokubaka uburundi bazoraga abana babo n'abuzukuru babo. Ubwo Burundi buzoba buzira ugwanko n'amacakubiri ari karabibwa na Petero Nkurunziza n'umugambwe wiwe CNDD-FDD. Umwe mu bize ivy'amategeko asigura ko uhibonekeza ukudahanwa kubavuga amajambo nkayo n'ibindi bikorwa vy'iterabwoba. Umushingamanza Dieudonné Bashireshize avuga ko hari amategeko y'u Burundi na mpuzamakungu ahana aba bakoze bene ivyo vyaha. Tumukurikire akaba yakuwe ku murongo wa telefone. Mu gihe hari nk'umuntu ahamagariye abantu gukora ibyaha ibyo bita incitation à la violence, mu mategeko ingingo ya 38 y'igitabo mpanabyaha mu Burundi ifata ko uwo muntu yigishije izo nyigisho za kabuye abantu bagakora ibyo byaha afatwa nk'umuntu yafatanije n'uwagikoze, no kuvuga icyo bita complice, ategerezwa gukurikirana. Abo bigisha izo nyigisho z'urwango ingingo ya 253 ifite ibihano ibategekaniriza bigera ku myaka 5. No kuvuga ko umushikiriza manza wo muri iyo ntari byo byavugiwemwo ajya audio ajya amavideo abantu babonye umuntu ari paravuga ko umuntu yubahutse kugira iciyumviro gitandukanye n'icya leta. Urumva gutora oya isigaye ari icaha kandi bavuga ko ari amatora. Ukumavuga ati nta matora ariho, twebwe dukora ivyo tugomba. Umuntu ntavuga ati ngomba ko abantu batora hagati ya ego canke oya, muga ngo umuntu avuge ngo uzovuga ko abantu botora oya bacabe bamwica. Urumva muri make ni intumbero yatanzwe na leta, nico gituma ubwo butungane buri mu kwaha kandi kimwe bushobora gukora, ariko nayo handi abo bantu bavuga bene ivyo bintu ni ibintu bishobora gukurikiranwa, umuntu akamenya ati byavuzwe na naka. Hariho audio yindi kiravuga ati no kuba kubituko ni nkuko twabigize muri 2015 nta n'ukurondera bahirekera. Muri make ubutungane mu Burundi burasinziriye, buri mu kiro rirerire, mu gihe bwoba butariko bukoreshwa nabo babyigisha. Ahubwo umuntu yohamagarira abarundi kudaha amatwi inyigisho bene izo z'urwanko no guhamagarira abantu mu bwicanyi. Aha twokwibutsa ko ngo mu manza zimaze gucibwa n'amasentare mpuzamakungu bene abo bantu bagiye bakokeza bakoresha amaradiyo canke bakoresha ibindi bakurikiranywe bagahanwa co kimwe n'abo bishe n'abo bagize amahonyabwoko atandukanye, haba mu Budagi, haba muri Afurika no muri iki gihugu kiranyishe Rwanda. Amakuru twabategurira arabandanya. Inyuma y'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'ugwaruka rukomoka muri uyo mugambwe rw'imbonerakure, igipolisi naco camenyesheje yuko caronse itegeko ryo gufata uwo wese atari karakora ivyo guhindura ibwirizwa shingiro nkuko leta ibishaka. Petero Nkurikiye avugira ubwo rwego amenyesha yuko mubo bamaze gufata harimwo abanyeshure bo mu ntara ya Ngozi bafashwe ku munsi wa mbere bariko barigisha kuzotora oya. Tumukurikire. Haramaze kuboneka bahagarikwa mu ntara ya Ngozi, wari mu bariko barandika yarahagaritswe, uyundi mu ntara ya Karusi, babiri nabo mu ntara ya Kirundo,
uyundi umwe inyabihanga abandi babiri nabo mu gisagara ca Bujumbura. No mu ntara ya Rutana hari umukuru w'umutumba yahagaritswe ariko arabuza abaja kwiyandikisha. Turagabishije rero twongera dukebura umuntu wese azoba ashaka gusubiza inyuma uyu mugambi wo kwitabira ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro. Azoca ahagarikwa ashigwa imbere y'ubutungane. Aha turagabishije na cyane cyane ugwaruka ruhendwa na bamwe mu banyepolitike. Akarorero ka vuba na abanyeshure babiri n'umurezi bahagaritswe mu ntara ya Ngozi. Abo banyeshure bakaba baca kunzu bigisha gutora oya. Ubwo gwaruka rero gwari rukwiye kuraba nyabona kahise ka vuba mu vyabaye mu mwaka wa 2015. Ubu igipolisi cararonse amategeko atomoye uko casabwe gukorana cyane cyane cubahirije amategeko. Amajambo y'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ntatangaza umuvugizi w'umugambwe MSD Epitas Shimirimana amesha ko kuva mu mwaka wa 2015 igipolisi cerekanye ko kitagikorera abanyagihugu nyabona cacitse igikoresho c'ubutegetsi buhari bwa Epitas Shimirimana. Abarundi ngo bari bakwiye kuvira hasi rimwe bakiyemeza Petero Nkurunziza nabo bari kumwe mu mugambi wo kubandanya bazigamitse abarundi. Tumukurikire. Mu Burundi dufise abakozi ba Petero Nkurunziza ntidufise igipolisi. Muvyumve neza, iyo tukagira igipolisi kuva mu bihumbi 2015 abarundi ntibabarishwe. Iyo tukagira igipolisi mu Burundi kuva mu bihumbi 2015 bari mu myiyerekano yo guharanira kwibwirizwa shingiro ryubahirizwa ntibaba bararashwe. Iyo tukagira igipolisi mu Burundi abarundi ntibaba banyuruzwa ku munsi abandi ngo batwagwe ivyabo igipolisi kihari. Nta gipolisi dufise mu Burundi. Mu Burundi dufise akagwi gakoreshwa na Petero Nkurunziza mugabako kari hafi gusenyugwa canke kwirukanwa n'abarundi ubwabo. Nayo ivyo yavuze vyerekana ko bafise integuro yagutse yo gukora ishano rijanye no gutikiza inganda no kwica no guhohotera abarundi nkuko bama babikoze. Ni ikintu gikomeye cyane ko abarundi bamenya ko ari bo bonyene bashobora kugwanira agateka kiwabo. Ntihagire umurundi asubira kwibaza amakungu, ntihagire umurundi asubira kwibaza Union Africaine canke ibi bihugu bihurikiye muri mwishirahamwe ry'ubuseruko. Ivyo ntibishobora kugira ico bifashije abarundi kuko iyi myaka yose iheze abarundi bari mu marushwa atagira uko angana. Ayo makungu ONU, shirahamwe ry'akarere, shirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe ry'ubuseruko byari biri ngaho. Nakaryo keza kuko abarundi bamenya neza ko ari bo bonyene bashobora kugwanira agateka kabo, ko babwirizwa guhaguruka bagashira ubwoba bakarengera ibi batandukanye ivyo ari byo byose, bakagira umunoni urunani rw'intamenwa, hanyuma bagahangana n'aka kagwi karongowe na Petero Nkurunziza, n'aka kagwi karimwo abapolisi, karimwo imbonera kure n'abasirikare batagira umutima, tutibagiye n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD uno munsi bifumbereje bataronka ico bashobora kuvuga kubera nabone ayo mabari karaba ejo hirya yejo ari karabashikira. Amakuru tuyasoze muvuga mujanye n'agateka zina muntu abantu 28 barishwe abandi barabugwa irengero 33 nabo barahagarikwa bidaciye mu mategeko nkuko tubisanga mu cegeranyo cyo mu kwezi kwa mbere cishiramwe Akate Burundi. Cegeranyo gishira habona ihonyangwa ry'agateka zina muntu muri rusangi. Ugaruka rw'imborera kure rushigikiwe n'abajejwe intwaro baratungwa agatoke mu birirwa barafata abantu mu bice bitandukanye by'igihugu cyose baba kuvaho Petero Nkurunziza amenyesheje yuko ibwirizwa shingiro rigiye guhindurwa bwicanye n'ihohoterwa ry'abantu byarabandanije kuba cyane. Aha muri cegeranyo dusangamo abantu hashwe kumenyekana 24 bagandaguwe, abandi barabugwa irengero, 34 barahagarikwa badakwishije amategeko, hamwe na 19 bahohotewe ubuzima. Muri ico cegeranyo kandi cerekana yuko imbonera kure ziza kwisonga
mu bahohotera abantu, kikerekana kandi ko abantu muri abo bafatwa benshi baba bagirizwa yuko bariko bigisha kuzotora oya kuri iryo bwizo shingiro. Kandi Burundi muri ico cegeranyo yerekana kandi iterabwoba rikorwa n'abategetsi bamwe bamwe ku banyagihugu, aho nko mu ntara ya Makamba Buramatari mu nama yari yakoranije abatwara ubuzi bo muri iyo ntara bwa leta, yavugiye ku mugaragaro yuko umuntu wese adashaka yuko umwana wiwe w'imfuvyi canke ashaka ko abana biwe bakurira mu mahoro ategeza gutora oya, ategeza gutora ego. Akaba mbere yaciye nategeka abarangoye ubwo buzi kugenda kuvuga ubwo butumwa kubo bajeje kurongora. Yakati Burundi kandi yatewe umuti buhagaze niyo nyangwa ry'amategeko, aho abayobozi b'amabohero bankira abanyororo basanzwe bafise uburwayi kuja kwivuriza hanze y'amabohero, kandi aho bashobora kuronka abaganga babinonosoye. Tukavuga nk'abanyororo bitwa Nkurunziza Jean Berkimas, Dombori Pascal bafungiwe Gitega, hamwe na Colonel Adrien Kadenda afungiwe mu bibohero bikuru bya Mpimba, aho bankiwe kuja kubonana n'abaganga hanze y'ibohero, kandi bazi yuko amagara bakitse. Ahadi Burundi reherera izisho cegeranya isaba leta y'u Burundi guhagarika urwo ruhigi rwo batavuga rumwe na leta, ko batavuga rumwe nayo rwatanguye kuva aho batanguye kumenyesha yuko ibwirizwa shingiro rizohinduka. Benshi abafatwa bakaba bageze yuko ngo ariko bigisha gutora oya, ikarangiza isaba amakungu gukoresha igihagararo n'ububasha afise mu gutuma leta y'u Burundi idahindura iryo bwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano y'Arusha, kandi ayo makungu yari yemeye kuzohagararira. Amakuru twateguye na tuje turasozera, kandi abashimye mwese mariko muradukurikira naho utaha.